Asubiriye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu na yanyu Muhuza TV. Abari mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero, mu gihugu c'u Burundi muri rusangi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku migabane ya kure nka Buraya, Australia, Amerika, mwese ndabakengurutse cyane. Murano makuru tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya niyo nkuru iciye ku masongera ikirandikwa ko kuri ubu ingene abasirikare 13 bahejeje kugwa mu migwano yahuje abasoda yahuje igisirikare ca Kongo n'umugwi ugwanira muri ico gihugu witwaje ibigwanisho M23. Murano makuru kandi turaza kugaruka ku majambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we aho yivugira ko muri CNDD FDD hatamugumya banga numwe arya igiturire kuwo wese yoba atari umugumyabanga w'ukuri kandi ko bategerezwa kwirukanwa bakavanwa mu mugambwe CNDD FDD. Murano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko ariko mbere yuko tuyabageza ko mu buryo burambuye reka tubanze tubabwire ibejeje gushikira ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bamwe bati Kongo yatumariye abavukanyi. Hari imiryango myinshi y'abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo baguma basaba ko bobona umuco kwiriye niba abana babo boba bakiri bazima. Hari abasirikare tumaze kumenya boba bahitanywe n'intambara. Tuyitse ko hari intambara yabaye kugenekerezo ya 28/0 y'umwaka wa 2024 kubera abasirikare batswe amatelefoni, imiryango ntigishobora kumenya amakuru yababo. Iyo bumvise rero ko hari abapfuye, imiryango icija mu ruhagarara kubera tawe yibwira nimba ababo bakiriho. Ikibabaje kandi kurusha nuko benshi igisirikare cinumira nikibwire imiryango kababo baguye ku rugamba. Nkuko twaheruka kubibamenyesha, bano basirikare akabara bo muri bato y'indwi ya Tafoko bari bacunze umusozi witwa Muremure, umusozi ufatwa ko uhambaye cyane strategique mu rugamba. Abasoda b'u Burundi baratewe na M23 bongera barabura abaza kubafasha kubera n'ibindi birindiro vy'abarundi vyari vyatewe ako kanya. Amakuru dufise ubu akavuga ko abasirikare 13 aribo bahapfiriye. Bagenzi babo ntibashoboye no gutora ibiziga vyabo kubera bavuyeho bahunga bataha ibigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare. Abakomeretse bo bakaba baraye batahanywe mu gihugu c'u Burundi. Aya mazina 13 yose turaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye, gusa imbere ko tuyavuga reka tubageze ko ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye avuga ko atamugumya banga wa CNDD FDD ari igiturire ngo ababikora nababinjiranye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari mu bikorwa vyo gusozera amasengesho mu mugambwe utunganya yavuze ko atamunywanyi wa CNDD FDD ari igiturire ngo ababikora nabaje kubononera bakitirira abagumya banga ataribo kandi ko hageze ko birukanwa mu mugambwe. Perezida Ndayishimiye ati abagumya banga bukuri ntibarya ibiturire, abagumya banga bukuri ntibanyonora, abagumya banga bukuri n'abanyabikorwa. Abo bari gukora ivyo n'abantu abo bari gukora ivyo n'abantu batuvangiye atari abagumya banga. Abo batuvangiye rero tubakuremo. Nta muntu yagiye igiturire ngo avuge ko ari umugumya banga, ntibikunda. Ntushobora kuba unyonora ngo uvuge ko uri umugumya banga, ntushobora kuba uri kinebwe ngo uri umugumya banga. Ibigoye vyose twaciyemo mbwira ingene hoza ivyoroshe bikatunanira. Igihe aba Nyamisiri bava muri Egiputa hari abari babivanzemwo bajanye nabo nibo baza barasaba ngo barashaka inyama, nibo baza barabagumura. Ubu rero muraraba neza ko hatari umugumya banga hatari abagumya banga bita abagumya banga ari ababivanzemwo batari ku karangamutima k'abagumya banga. Bamwe mu banyepolitike bahise baganira na radio Inzamba Gateka kawe baranegura ivyo vyashikijwe na Perezida Ndayishimiye urongoye umugambwe UPD zigamibanga Juvenal mu Rwengezo. Avuga ati igihugu cacu cari gifise ivyo cubakiyeko cyane cyane ibintu vy'amareserve, ibintu vy'ibigega. Ntawe uyobewe ibara ryakorewe muri BRB aho CNDD FDD yaciye ifata inzahabu zose zari zimaze imyaka kuva
ku mwami zari zarabitswe CNDD FDD zirengera ko ivyakurikiye none ninde abebeye ko CNDD FDD n'amadosiye yose bafise bateye isoni ahubwo nimba ari umukuru w'igihugu koko yumva ko ijambo bivuga ryo bari fise uburembere na buke n'inda atamaze iminsi yumva yidoga wenyene ko abamukikuje canke iyo ntwaro muri rusangi ko igisibije niratazi ko mu mazu yabo huzuyemwo amahera atagira izina wenyene ku giti ciwe yiherako ngo ninde atazi ko ari we asahura igihugu muri kino gihe kuva ari umukuru w'igihugu ngo ninde atazi ko uburyo bwose bw'igihugu busigaye bwinjira bugaherera mu rugo rwiwe bukoreshejwe mu ngendo zinyuranye mu bintu udashobora kwibaza ko ari umukuru w'igihugu yo kubahuka ninde ayobewe kandi ko uno munsi hagati aho umucanwa waka kubera ugusahura ninde ayobewe ko ibisata vyose by'igihugu vyahagaze kubera ubwambuzi kubera ubunyonyezi kubera kutagira ico bibanga kandi ngo ninde atebe ko ubuntu bwabuze ku ntwara CNDD FDD ubundi kera Uburundi bwari bukirangwa n'ubuntu ariko ngo simvuze ngo izindi ntwaro zose zarera de ariko iyi ntwaro ije aragahibuza ngo rero nareke kutubesha twaramuhinyuye yarongoye umugambwe arangiza avuga ko kuva umugambwe CNDD FDD dushitse ku butegetsi uranzwe no kunyuruza amatungo ya leta no kurya ibiturire n'umukuru w'igihugu bwiwe ngo adasigaye inyuma akabona ko iyo mvuga ari yo gusamaza abarundi kandi akabafata ko nkuko ngo boba batagira ubwenge ibi rero akaba ari vyatangajwe n'urongoye umugambwe UPD zigamibanga aya n'ayandi yose rero tugiye kubageza ko y'amazina y'abasirikare 13 baguye mu migwano yahuje igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare ca Kongo cyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuja ucikanwa nayo dushikiriza nkwaye kazi mwidonido yano makuru nkuko twaheruka kubibageza ko mu makuru yacu abasirikare bo muri bato y'indwi yatafuka barabacunze umusozi witwa muremure umusozi ufatwa ko wambaye cyane strategique mu rugamba abasuda b'u Burundi baratewe na M23 bongera barabura abaza ko bafasha ramforo mu rurimi rw'igifaransa kubera n'ibindi birindiro vy'abarundi vyari vyatewe ako kanya makuru dufise ubu akavuga abasirikare 13 bahapfiye bagenzi babo ntibashoboye no gutora ibiziga vyabo kubera bavuyeho bahunga bataye ibigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare abakomeretse bakaba baraye batanywe mu Burundi aya rero niyo mazina twahawe nimwe mu ndongozi z'igisirikare wa mbere yapfuye ni Capitaine Ephraim Niragira afise matricule SS 255 ubusa uyu avuga ku mutumba wa Gisanze muri komine n'intara ya Bururi ugira kabiri ni Ajuda Majoro Alexis Gahitira matricule SS SC 1454 kabavuka ku mutumba wa Kanka muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro hari kandi Sergeant Prosperi nini nahazwe matricule 82756 akabavuka ku mutumba wa Camizi muri komine Matongo ho mu ntara ya Kayanza akabaha Corporal Chef Jean Marie Maniratanga matricule HR 1652 uyu akabavuka ku mutumba wa Gatsinga muri komine Ndava ho mu ntara ya Mwaro akazamwo kandi Corporal Chef Charité Nshimira Umukiza matricule HR 1617 avuga ku mutumba wa Mubuga muri komine Mbuye ho mu ntara ya Muramvya ugira gatandatu ni Corporal Chef François Ndayiragije matricule HR 1387 avuga ku mutumba wa Nyamabuye muri komine Gitanga ho mu ntara ya Rutana ni mu gihe uwugira indwi ari Corporal Chef Jacques Nyandwi afise matricule HR 21733 avuga ku mutumba wa Gahongore muri komine n'intara ya Bubanza hazamwo kandi Corporal Chef Policarpe Nzisabira matricule HR 22828 akabavuka ku mutumba wa Mboza muri komine Kanyosha wo mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura rurari akazamwo première classe Leonce Nibigira matricule HR 28289 avuga ku mutumba wa Gitaramuka muri komine Mugamba wo mu ntara ya Bururi akazamwo première classe Desire Nduwimana matricule HR 29931 avuga ku mutumba wa Gitaba muri komine n'intara ya Rutana
11 tuhasanga première classe Jean Marie Nsabimana matricule HR 2578 avuka ku mutumba wa Runyonza muri komine n'intara ya Kirundo. Kazamwa première classe Cedric Nsengimana matricule HR 25743 avuka ku mutumba wa Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi. Ubugira 13 rero akaba ari première classe Audace Nigombeye matricule 2765 avuga ku mutumba wa Mburi muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Kubera igisirikare kitashoboye kuronka ibiziga vy'aba basirikare cyo kibita babuzwe irengero, akaba ariyo vugo bakoresha mu kiringo c'umwaka, mu nyuma baca babishira mu rutonde rw'abapfuye, ariko birazwi ko bapfuye ku mbuga zimwe abantu bariko barahanahana amafoto y'ibiziga vyabo. Ni mu gihe ayo mafoto twe dashobora kuyakoresha. Hari ibiharuro kandi bibandanya kuvuga ko abapfuye barenga ngaho. Bishitse tukaronka yandi makuru atomoye tuzoyabasangiza. Ikibazo abarundi benshi bagumana nico abana b'u Burundi bariko barazira muri intambara itatwerekeye, uretse amafaranga aba ategetsi b'u Burundi bahawe na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Hano kandi hari amafoto ane turiko turakoresha muri video, akaba ari nayo twabashiriyeho. Hari abakunze kubaza ngo ni ukubera iki abasirikare b'ibindi bihugu bagwa muri iyo ntambara batavugwa. Gusa nta basoda ba Kongo, abawazarendo, aba FDLR cyangwa ab'Afrika y'Epfo, abatanzania, aba M23 bazosanga akenshi bamenyekanye igitigiri c'ababo. Turakunda kuvuga abo Burundi baguyeyo ko n'ubundi amakuru menshi abaraba abarundi. Shonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbazo igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana ibahezagire.